Ivyo mfatiye ko ari Giswahili tiyo mutipe Giswahili gishobora kuba kimuroka so oya sinibeshe vreme Giswahili sikirenga ni washobora gutangura indirimbo ngo yiheze sino yandika ngo ndayiheze kabisa mugabo sinovuga yuko no kandi Giswahili kabisa no banibeshe ndakunda abantu bavuga ukuri ari abantu kenshi bitadira yeah abo nabantu baguswiva ariko yego so amafoto yokosa rirahari amafoto ndibaza yuko sikirenga nayo ne mugabo amafoto arahari kuko social media ahanini jana n'amafoto ya amafoto arahari mugabo ndabemereye cyane kuko biri mu bintu kandi kabisa bamaze iminsi bambwira mugabo ati uzofuda kinye umbwire ni numva cyensha ko ririmba ino ndirimbo gato frame please ndabigusabye hajya ngo umufujyo ushoshe kandi ngo utinze birapfa nararindiriye ko wonkura ku gatebe nanje nkinjira mu kibuga ngakina ndabibura atitekereza Reka tongere turamutse kandi abakunzi ba Nyuma TV mukomeza kutubwira ko ibintu bimeze neza nta kindi nkuru aje atakubashimira ntacyo mfise no bahereza uko mutubwiye ko ivyo turiko turashira nga kuri kamera za Nyuma TV canke kuri TV yanyu online mutabiraba byo tubabaza cyane nitwe naronka n'inguvu zo kugira ngo tongere ku ibindi ni Edison ndayahoze wongere umwite Arkeni ari kuri kamera za Nyuma TV ibi byose ari kubikora kugira ngo mubone no mugabo asa neza beka Kenya yabikoze gute kugira ngo na Mike amuhereze January na ryari ya January nyene nawe abibonye ubunyene atari sana yitwa difficile 5G singaruka kuri byinshi turetse ko indirimbo amaze gukora zakiriwe neza n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi mwavyanka mwavyemero no mugabo aririmba neza cyane reka ntangure ndamuramutsa ndanamusaba kuramutsa abariko baramukurira hano kuri Nyuma TV. Yes, I ndabaramukije mwese ni difficile 5G the king of new generation yeah umwami wa new generation kabisa so mvuze ko umwami wa new generation ubivuga ufatiye kuki en fait mvuze new generation abo ndiko ndavuga bo baca bari bamenye ko atari bo bambere wewe ufise ikibanza cyambira bisigaye barakurikira mugabo ariyemera man kabisa mugazemo akantu ko kwiyemera muri the fate production baduhagurukiye bari kutubwira ko ibintu byose bari gukora bitandukanye n'ivy'abandi ivyo none ubivuga ufatiye kuki haruhande yuko aburi kurabwira bariko baravyumva kubikogwa kuri karaoke kuri look kuki ndibaza yuko fatira ku muziki en general kandi ngafatira no ku ngingo nihaye kuco nihaye yes kandi urabona kuri mu nzira nziza cyane gose ubanye gute na the fight production tubanye neza bro ibintu n'amavuta kabisa nta kwidogo nanakuravye ubusa neza mane wagiye ufise amabuto ku maso none uburaba akabiri kariseye amavuta baraguhinduriye ubwanwa bwari bwizinze mugaraba kino gihumengo n'ubwirende intu vyose bimeze neza so ni sawa kabisa bimeze neza kabisa nta wakoze indirimbo zitandukanye kandi zimeze neza reka tureke guhagarara kuzimbere yuko winjira muri The Fighter Production twatumaze gukorana ibiganiro kandi haruhande ku masambirizi ndetse no kuri TV watubwiye byinshi byiza kandi byakiriwe neza n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi warakoze mama warakoze mapenzi warakoze n'izindi amahoro indirimbo yanakiriwe neza cyane kirege tugeze kuri ejo nuko ngoko izi ndirimbo zagusiga iki mu kugira ngo zikurikize kwejo so izi ndirimbo kwanza cyambere shosho zaratumye ugaruka neza mpaguruka kuko murazi yuko nari maze igihe kinini cyane ntakora umuziki sa n'ubawuhebye nubwo yuko arizo zari indirimbo zo kunyinjiza muri feelings kandi yo kugaruka ego neza arico nico gituma bwo mubona uko igihe kigenda ariko ibintu bigenda biduga uko igihe kigenda ibintu biguma biduga vyongera biduga kuduga kwavyo biva kuri management igiramwe ingufu nyinshi canke haracyara gahazi kugira ngo uce kuvyo wifuza bwana difficile 5G so nibaza yuko twese twuko dukora twese turashiramwe umutwe turashiramwe uruhara management ifise ibyo shiramwe uruhara nanje nkagira ibyo shiramwe uruhara hama tugafashanya kugira dushobore gushika
aho dushaka cyumvikana ko mufatanye mu mugongo niko nabivuga. Abana bari ati uno mugabo difficile 5G atarinjira muri the photo production arafise uko yakora gutandukanye nuko arakora kino gihe, wewe ni kubibona? Ego bitegerezwa guhinduka. Wateye intambwe canke wasubiye inyuma? Navuga ko nateye intambwe kuko biranaboneka. Abavuga ko uko wandika uko atariko wandika kino gihe ngo wandika neza cyane imbere yuko winjira muri the photo production ngo kino gihe ngo haragahaze. Ndibaza yuko indirimbo imwe canke zibiri zitatu zo zishobora gutuma umuntu adefinisa icyari kandi n'icyakora. Ndibaza indirimbo byambye uko yanditse siko mama yanditse, siko ejo yanditse, siko n'izindi nakoze zanditse kandi siko n'iziri imbere zanditse. Bisigura yuko nimba barabongeze ibyo ko zanditse ntibace bavuga yuko ariko zizokama zanditswe. Hari izo banyandikira, hari nizo niyandikira. Donc mugabo hari nizo bakwandikira. Mu ndirimbo bakwandikiye muzimaze gusohogeze muri the photo production nizi nka bien narayandikiwe. Mapenzi matamu narayandikiwe. Donc hariho izo banyandikiye nizo nijya rusaba ubufasha bwo bakwandikira. Kenshi nigiwe wifuza indirimbo zo mu Giswahili indimi ahanini zikubangukira mu kwandika nizi Ikirundi kirambangukira cyane. Mapenzi byumvikana ko mbivize ibyo mfatiye ko ari Giswahili tiyo mutipe Giswahili gishobora kuba kimuroka. So oya sinibeshe vraiment Giswahili sikirenga. Ni washobora gutangura indirimbo ngo yiheze. Sino yandika ngo ndayiheze kabisa. Mugabo sinovuga yuko no kandika Giswahili kabisa. No nibeshe. Ndakunda abantu bavuga ukuri. Hari abantu kenshi bidadira bakazovuga yuko hari ibyo babafashije haraciye igihe kirekire. Oya byiza no kuvugisha ukuri ha mu muntu akumenya. Kugira ngo umuntu amenye ati yo gufashiriza aha nivyo vyiza. Nshatse kuvuga ko aba artiste benshi ndazi ko bandikirwa muga benshi bakidadira bakanuma. Kwandikirwa si bibi kuko na ba Celine Dion barandikiwe. Donc ndibaza nta kosa hano mu Burundi rorero yaramamaje aravuga ati jewe hari indirimbo nyinshi nandikiwe kandi nivyo vyiza. Cyende baza yuko atangorana irimo. Ntangorana irimo kuko nabadukuriye cyane hari abanditsi batazi kuririmba, hariho nabazi kuririmba batazi kugira gute kwandika. Yes. Nuko ati we kubwa uravuga ko wateye intambwe mu kwandika, haruhande yuko abana bari bakomeje kuvuga yuko difficile 5G yasubiye inyuma na cyane mu myandikire yiwe we si kubibona. Urabikomoje ko ati siko ndabibona. Hari indirimbo nanditse kera vraiment kandi ziryoshe zimeze neza. Mugabo ntiwoca uvuga yuko n'ubu ntariko ndandika parce que ubyumvise ku ndirimbo imwe kumva yuko iri faible mu majambo ntiwoca uvuga yuko ejo ariko bimeze. Ntuzi indirimbo zanditswe ejo ukuntu zimeze. Abareklama iri kariya kanovera bakuzimwo imbere yuko winjira muri the photo production. Riga nabo bafise uburenganzira. Je nababwiye ati murindire. Donc sindiko ndababwira nka kujya nirimbye ngo ejo mugabo ibikorwa ni byinshi cyane kabisa. Ibikorwa ni byinshi cyane kandi bimeze neza cyane. Ndibaza yuko indirimbo nasohoye indirimbo yitwa ejo nasohoye ejo tujya ko mukanya boya turaza kuyitebako. Donc ngira benshi barayumvise. Donc nibaze yuko rero ibiri imbere byo birahinda kuko dufite ibikorwa byinshi cyane gose biri imbere cyane kandi bimeze neza. Ibikorwa byinshi cyane kandi bimeze neza. Iyo jambo ndarivuze cyane numva notwenga kuko je ndabizi. Je namahunda kuvuga ko nemera mbonye ngatoma. Yajya Toma nawe nyene batoma ni benshi kino gihe. Reka ndindi. Rindira kandi ntuzidoga kabisa. Nta kwidoga kuzobamwo. Reka tuje kuri ejo. Ejo ni indirimbo isohotse nofata ko yasize abantu mu ruhagarara bivanye n'ukuntu itangura. Kijya kisauza mwagikuye. Kijya kisauza. Niwe wakavuze cyanke n'ubundi muntu mwatanyara agashiramwe. Ku bantu bamaze kuraba video ngira murabona ko muri video atari jana kavuze. Ujyanye na yakavuze muri video niwe yakavuze. Rigarike kibaza ati na ka montage wabagize. Byumvikana ko indirimbo na hari yawe ntiwoshobora kugasubiramo. Muri uno mwanya ntako nosubiramo umugabo ikiganiro gikurikira nzoka basubiriramwe kabisa. Kubera iki kwimvira gushishamwo ururimi rwo muri South? Kubera na style ari style ya donc ikomoka muri biriya bihugu ya. Kuki kwimvira gukorera muri gastile? Ni style nibaza yuko itamenyerewe cyane ini Burundi mugabo imaze iminsi ikoreshwa cyane. Million Face ya Big Fizzo na X Factor umengo bakoreye muri style gomba kugenda kujya nyene. Nayo niyo bishaka gusa. Yego
mugabo ni style imaze gukorwa gake cyane ngaha mu Burundi mugabo muri Afrika cyane cyane abembe muri Afrika nabaririmbyi bake baba star ida style batarayikoramo kuko wiyumviriye gukorera muri style itamenyerewe cyatse kuvuga nyine imaze gukoreramwo bake wowe ari kurapima kugira ngo urabe ko wishobora umva biraciyemwo canke ni nk'ubu urumva ko wageze aho utashaka sinariko ndapima kuko jewe narababwiye yuko nta style nimwe yonanira kuririmba gusa igituma naririmbye narababwiye ni difficile ntamenyego donc benshi bari baza yuko nza gukora nga amastyle ngo nkajya ngo bande bakora mugabo narababwiye difficile ntamenyegwa ntimuze bumenyere na buhoro azoguma batangaza feedback y'irya ndirimbo yamaze gusohoka wazakiriye gute benshi barayipinze so nibaza yuko ni bimwe nama ndiko ndabwira abaririmbyi ati hari igihe bibabaza gupimwa n'umuntu atari umuhinga mu muziki wakiriye gute feedback kuri irya ndirimbo y'abana bariya bavuze bati nimeze neza mugabo wababaza ati imeze nabi hehe hanyuma ntibahakubwiye ngo tumukeneye kumwe twari tumumenyereye so je nibaza yuko umuntu wese ariruka sivyo kandi yiruka ni vyiza kugira ibintu byinshi kugira ikintu cyose gishimwe na nyeneco ndibaza yuko irya ndirimbo abantu bavuze yuko imeze nabi hariho abavuze ikintu cyo kwandikwa cyo nta muntu n'umwe yigeze akivugako ikintu cyo kwandikwa nta muntu n'umwe yigeze akivugako ko ni bake banatahuye ico nashatse kuririmba dushaka uyu munsi ubatahuze ni bake banatahuye ico nashatse kuririmba twagizeho kajya kuronka batahuze indirimbo di début à la fin ha ruhande yawo unatubwira na message ndakibatahuza nta kibazo abantu benshi bavuze kuri style abantu benshi bavuze kuri style mugabo nibaza yuko ari kutamenyera iyo style nayirimbye nibaza yuko ari cyo cyatumye bavuga ayo majambo mugabo nibaza yuko atakosa na rimwe riri muri style nayirimbye kuko nimba bo bumva ko batayimenyereye ntibumve ko ari kosa hama ikindi naco indirimbo ejo abantu bose umwe wese yumvise ivyo ashatse ejo oya nta uzobimpa ejo kweri afite yaravuze ibijumbo abantu benshi baravyumvise umengo nivyo nashatse kuvuga ngo uzobimpa donc umuntu mugabo arafise ibyatanga kandi cyatanga n'icyamari kimwe mu gihe atarayisobanurirwa nagenda yitahura ngaho dutahuze twumvishe abantu benshi bumvise ngo uzokimpa mugabo ndibaza sinavuze uzokimpa gusa canke uzobimpa canke edere sinavuze uzokimpa navuze uzokina uzokina ejo akina umupira nyabaki urumva umupira wari wese umuntu wese bivana n'urukino arimwo mbuze umupira canke agakino ubundi ndimo nshatse kuvuga urukino uruhe urukino rwo rwose igenda ndirimbo bushize ku maradio naravuze ati ijambo rimwe ryose riba rifise ico rivuga kandi bisigura ko nshobora kuvuga iki ntabwo ushatse kuvuga iki nimba navuze gukina ndashobora kuba nashatse kuvuga kudandaza ndashobora kuba nashatse kuvuga ikindi kintu cyari cyo cyose udandaza ukina umwe wese ariko aradandaza arakina gute arakina nyene akina gute none nta bantu badandaza bagahomba bakabivamwo akamari n'urukino tu rwose n'urukino n'urukino kuko vyansura utsinzwe vyase yuko ubunguka urataha ukavamwo sobanura n'urukino udaciye ku ruhande ureke kudusobanurira ibintu ngo vyo kudandaza reka basi nje muri mudandaza akina haruhande so reka ndaguha akarorero basi uduha urukino rwumvikana reka basi ndaguha akarorero donc je dufate nk'ubu ndafise umukobwa nakunze aho ngaho uri kuragana niho nkeneye ndiko ndadraga sivyo ndiko ndamudraga mugabo uwo mukobwa ntiyigeze ambwira oya canke ntiyigeze ambwira ego mugabo tous les jours ndamubwira ko ndamukunda ari kawushije tubonane basi tuzobonana ejo harageze ndasubira ndabwira ati ejo hageze basi dusubire tubonane reka basi tuzobonana ejo hageze kandi reka tuzobonana ejo kandi sasa wewe ni rwa rukino turiko turakina mugabo uri kungumiza kuri ndi mu rukino mugabo uri kungumiza kuri bench shaka tubonane ejo ibintu byose ndagusaba ejo mugabo jico nshaka nukuja mu kibuga iyo ejo ireke noreke kumbwira ngo reka uzokine ejo dukundana nimba dukundane cyangwa umbwira ati ejo reke guma havyara ejo cyangwa umbwira ati uzofuda kinye umbwire numva ciye nshaka ko uririmba ino ndirimbo gato
please ndabigusabye. Hajya ngo umufu uryoha ushushe kandi ngo utinze birapfa nararindiriye ko wonkura ku gatebe nanje nkinjira mu kibuga ngakina ndabibura ati tekereza uzokine ejo twagiye agakorasi ejo abantu bambwiye ngo naririmbye kinyengozi wapi ni ejo ngo ejo none waririmbye iki ni kirundi tu gusa naga ngo turi mu Burundi naragafinyoye tu kugira karyohe nyine ejo kugira ngene kagire ngo kabisanzwe bimeze kino gike haruhande yuko nivyo indirimbo ejo yasohotse irafite uko yakiriwe n'amasanamu yayo warawiyasiza habona ni navyo ngomba tuce tugaruka ko kandi amasanamu uri kura yategura ufatiye ku ma feedback atandukanye turashaka kutubwire intambamyi wahuye nazo na cyane cyane mu gukora amasanamu cyangwa ivyakoroheye na cyane cyane na rya yari style tutari tumenyereye hano ku butaka bw'u Burundi cyane na utarumenyereye gukoreramo nibaza yuko nta ntambamiza hatari nagize gutamba kugira iki ujamo none twega twari muri South reka gutamba tu ndebaza yuko gutamba naho ntabizi kirenga ndebaza ko ngerageza uranyengisha buhoro buhoro sifi yuko ndonka abatambye hama bakanyereka tutambuka hama nkabakurikira c'est normal sinibaza ko byankoroze cyane okay sinibaza yuko hari intambamye nyinshi zabaye muri rya clip na The Fighter Production ntagishobora kwanga donc ndebaza yuko byagenze neza hama gusohoka kwayo ndashima cyane gose kuko ndavya amakomantere abagenzi bambwira biwanje deja haraba n'amakomantere ari kuri YouTube ndabona yuko indirimbo wamaze kuyiraba yakiriwe neza cyane ikindi kibazo gica kigaruka ko dutera tugana ku musozo difficile 5G ari dogirwa n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi ko adakoresha social media nkuko bikwiriye so sinzi abavyidoga boba bafise impamvu so sinzi gituma babivuga gusa ndibaza yuko social media zanje zihari ariko ngo ntizambaye cyane nibaza yuko zambika ko mirifo nkuko tumenyereye abandi ba jeune bariko barakora kino gihe wavuze ko muri new generation uri umwami you are the king number 1 muga tugerageje kuja kuri social media ikinda gigaruke ko genda swiva social media cyane tubwizanye ukuri fibi yawe ntiyambaye nkuko bigwiriye so Instagram yawe ntiyambaye nkuko bigwiriye sigiranje kuri ntuzenye cyane nibaza Instagram jewe kubankurikira kenshi ndayikoresha ikintu rimwe gikunda kugira ni Facebook singira mbe nka Mr Champagne donc nkore nkawe cyangwa nkore nkande sinzi hariho abazikoresha ukundi mugabo ndibaza yuko umwe wese abafise icyo ashaka gushikako peut-être urya hari ivyo akora je ntashobora kugira mu kwezi ugira poste kangahe we nka difficile 5G kuri Facebook kuri Facebook sikirenga vraiment sikirenga ntafise ikintu nshaka kubabwira kenshi kuri Facebook sinshi nta poste ngira mugabo kuri Instagram ndibaza yuko ndazigira cyane ku bantu bankurikira baranagucinja ukijanye n'amafoto ko kenshi amafoto ukunda gukoresha ukunda kugarukana yayandi abo n'abantu baguswiva ariko yego so amafoto yo kosa rirahari amafoto ndibaza yuko sikirenga nayo ne mugabo amafoto arahari kuko social media ahanini jana n'amafoto amafoto arahari mugabo ndabemereye cyane kuko biri mu bintu kandi kabisa bamaze iminsi bambwira mugabo namwe kugira kuko deja mfise abantu banswiva bake kugira namwe mubibone ni muze munswive muze murayibona sishaka yuko biza kuvuga umuntu atigara nanswiva ugubu bavuruga kuko kuri social media utavuruga baguswiva ntibashobora kuguhanahana donc ndabemereye cyane ubu hari ikintu kabisa mugiye kubona impinduka la fois passée nayivuze mu kiganiro ngo we twari kumwe mu kiganiro hajya ku radio hari byinshi tugiye narababwiye ati jewe ubu muri no miss nabivuze nkwenga nkuko yendiko ndabivuga kubera nzi ico ndiko ndategura nikiri inyuma namwe muri no miss mugiye kubona impinduka ikomeye cyane kandi nizo havi gufata wewe ifata gute ejo nizo havi gufata ifata gute tuguma turi ejo
ejo urabona atubwiye ko bukengo tubutemaguze nimba ari umuhoro nimba ari iki hama ugiye kutwereka bishasha hanyuma after 1 week after y'ukwezi amezi abiri twatubwira ngo ejo kandi la fois passée hari umuntu yambwiye ati burya wewe hari kuri radio Colombe yambajije ati ibyo bintu vya video uri kuratubwira vya ejo nzoyikwishuza mu minsi mikeyi cyane ndamubwira ati je nutayibona muri no minsi ndakubwiye uzocuza kumfata namwe rero ndababwiye nimutabona iyo mpinduka ndiko ndababwira muri no minsi ndababwiye uzoce mugaruka mu bimbazi nuko nta kindi fise ndenzako atari kugushimira ndetse nuko nanje naho nemereye abakurikira Niyosel TV cyangwa abakunzi ba Niyosel TV ko nzokomeza kubishuriza ibi byose uvugiye ngaha nta kibazo kabisa niko kazi kanje kugira ibintu beze bifata inzira ibyo murifate nk'ideni message wohereza abakunzi ba Niyosel TV bwana difficile mbere ko cyo dusezerana so message no baha ni imwe nuko byinshi nabivuze ndafite ibikorwa byinshi ndababwira yuko ndiko ndategura nanje yuko mu kwicumi ndabashikiriza album sindamenya itariki sindamenya ukuntu indirimbo zingana mugabo nkuko ndababwira n'ubu nguma nkora muri studio nguma nshirayo mu minsi za rero tuzobamenyesha ko bizogenda itariki byose tubamenyeshe tubashikirize album yose Jumvikana ko muri The Fate Production mugiye kuri album muri mwe zibi ko Vishu mu biganiro duheruka gukorana nawe yavuze ko agiye kurekura album gerekezo ya 8 kwezi kwa 2021 nawe ni gutyo nyene donc Vishu azontangurira mugabo je nababwiye ko ari mu kwicumi irahari irahari album iri kwirategurwa iyo byo ndatubwiye duhishiye ibanga yatanguye kumeneka kabisa nuko reka shimire cyane abakozi ba Niyosel TV nongere shimire cyane mwe vyimva mutima bwana difficile 5 byukanya waduhaye ko kugira ngo tuganire bitari bike kubijanye n'akazi kawe nani ndabashimiye cyane ko mu biganiro nongera nshimira abafans banje n'abafans ba Niyosel TV ndababwira ati mubandanye mugira ama subscribe menshi mudukurikira mutuhana amakomantere yanyu kuko bavuga ngo umukiriya n'umwami iby'iwanyu sinovuga ngo murabakiriya kuko ntituri mu kabare canke mu isoko mugabo dushaka gukora ivyo mushaka kugira tubaryohere mubandanye muduha amakomantere yanyu kugira ibintu bigeze bikomeze gufata inzira ngoko jewe ngiyuku ariko wewe ni surprise yindi nyene dusezerana neza uri kuraririmbira mama ko naje ndashaka ko mama indirimbo imushikako hame bisigaye mubandanye mugira ibihe byiza bakunzi ba Niyosel TV muvyeyi wavyaye reka ndagukeze ibyiza wamaye sinobivuga ngo mbiheze nukangwe n'ubwanwa ndika kabeba mawe nukangwe n'ijunja ndika kanyoni kamwe wavyara uvuye kuvoma kamwe wavyara uvuye kuvoma yes I mama ndagukunda mama ndagukunda